Domitien Ndayizeye yaserukiye urunani kira Burundi mu kwitoza ku ntebe y'umukuru w'igihugu aheruka kurenganurwa na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. None muti byo byagenze gute? Muti mu mugwiseni bo bari bamuhoye iki? Inyishu rero tuyihabwa n'umuvugizi w'umugwi seni Filipo Nzobonariba hari mu kiganiro abavugizi ba leta y'u Burundi bahaye abarundi n'abamenyesha makuru ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Reka tumwumvirize. Murakoze nitwa Filipo Nzobonariba nkaba njejwe kuvugira umugwi wigenga utegura amatora seni. Ikibazo abajijwe na mushinga ntahe Desire yavuze yuko wahoze ari umukuru w'igihugu Domitien Ndayizeye yari yashizwe imbere n'urunani rw'imigambwe itatu witwa Kira Burundi ngo azaba ariwe aruserukira mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Ati seni yari yamwankiye ati none sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro yarayimwemereye we yabaza ati mbega yoba senere yamuhoye iki. Nagomba ndabamenyesha yuko seni atawe ihora ikintu. Seni ikurikiza amategeko, irafise amategeko ayigenga n'intumbero itegeko rishiraho seni riyiha. Nagomba rero nabandi bamenyeshe ingene kugira ngo amadosiye y'abagomba kwitoza ku nzego zose yaba ku mukuru w'igihugu ku bashinga amateka haba kuri bajya bazoba baje nama b'amakomine biri mu itegeko rigenga amatora. Ubwa mbere mu itegeko rigenga amatora ku ngingo y'101 irategekanya urutonde rw'ibisabwa bita byangombwa mu gifaransa ngo les éléments zigira dossier ikwiye y'ugomba kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Ibyo byangombwa bishika hafi 17 ari navyo rero mu gihe seni iri kiratunganya neza kuzogira ngo yorohereze abariko barahiganwa yashizeho imigwi ibiri. Ariko ntabakiriyemo ikibazo kiriko yarayemerewe muri sentare yubahiriza shingiro. Ikibazo cari ngaho mbega ntibyerekana ko umugwiseni ashobora kuba yari yarenganijwe mu gihe muri sentare yubahiriza shingiro yarayemerewe. Nagira nsigure umenya ko yarenganijwe ndakubwiye intambwe byaciye ko ukamenya uti yarenganijwe kuri iyi ntambwe. Urumva rero kuvuga ngo yararenganijwe ni ibintu byoroshe nababwisigura intambwe nyene byagenze n'ingene bica bikurikirana. Rero uwo mugwi wa mbere uko dusigaranye n'umwanya muto uwo mugwi wa mbere bwirizwa kuraba ko kwakira ivyo byangombwa bisabwa uko bikurikirana ushira ko akamenyetso gacuvuga uti ibi bintu birakwiye turahejeje. Ucuhereze umugwi wa kabiri witwa wo kwiga gusesangura idonido ibiri muri vya bindi byangombwa byakigwa ko ari ivyo nuko atari ivyo, ko bikwiye nuko bidakwiye. Uwo mugwi rero wakoze iminsi 4 ijoro n'umutaga barakora seniraraba ko bihuye n'ibisabwa n'amategeko. Umugwi rero seni ukora akazi ka usanga mu gufata ingingo kunambugira gatatu ikibona yuko mushinga ntahe Ndayizeye adakwije ibisabwa iraheze ifata ingingo yuko hamwe n'abandi mbere se wenyine mega bashika 4 ati aba bantu seni ntibemeje. Ingingo y'103 iri muri iryo tegeko nyine ginga amatora iraha uburenganzira utanyuzwe n'ingingo seni mufatiye kuca yitura sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro kandi umunsi babimenyeshwa seni yarababwiye ati twebwe twasade muri seni biri ku mpamvu neze tutabemereye mugabo banguka muri sentare bazi ibwirizwa nshingiro. Barajero baragenda barayitura nk'uko amategeko abitegekanya.
sentare rero yubahiriza ibwirizwa shingiro nayo ikikora akazi kayo irasubira iriga kunguruza mu bihugu byose byengwa n'amategeko ingingo ifashwe ku rwego rwa mbere urungururiza ku ya kabiri ku rwego rugira biraba dukurikije iyo ngingo y'103 sentare y'ibwirizwa shingiro yavuze ati twe turamwemereye kandi bavuga yuko iyo ngingo ari ntabanduka ku bwa seni rero seni yakoze akazi kayo igakora umutima uri munda irafata ingingo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro nawe yarakoze akazi kayo umutima uri munda twibaza rero ko umwe wese urwego rwiwe yakoze icyo yabwirizwa gukora. Ku gice ca Rumonge Gitaza naho nyene uburyo bwarabonetse ndetse n'amabahasha abashaka guhiganwa baramaze kuyashikana mu kigo kiraba iby'amabarabara kwigenekezo rya 17 z'uku kwezi abahiganwa barashoboye gushika ku rubuga kugira barabe ingene iryo barabara rimeze hama baze guhiganwa babona ingene bimeze gushika itariki 10 kwigenekezo rya 14 z'ukwezi kwa kane niho hazoba isesangurwa kugira barabe muri abo bahiganywe uzoba yatsinze umuntu bakabona ishirahamwe ryatsinze bazoca batangura kubaka iryo barabara. Hari ikindi ikibazo mwabajije kindi cibarabara Bujumbura Rugombo cabajijwe n'umwene gihugu ngaha mu Cibitoke yavuze ati ryarononekaye ryubatswe n'ishirahamwe Sojeya Satom iryo barabara ndyononekaye hose nagace gato yikononekaye kandi ubushikiranganje bw'ibikorwa vya leta buramaze kwishikira aho hantu hononekaye barabona ingene vyifashe ubu bari ku kivi kugira ngo bakosore aho hantu hononekaye. Kuri ico kibazo nyene kuva igice ca mbere ca Nyamitangaruha uhaciye urabona ko habaye agahaze mu bijanye no gukora iryo barabara kuko imbere y'imyaka itashika n'umunani byarubatswe biraboneka ko hariho ibinogo ahatari hake naho muvuze ko ari hatoyi mugabo nibarabara natwe twaciyemwe tuzi no twiboneye ko hari akahaze kabaye mbega mubivuga kwiki naho rero abahinga baca bashika ku kibuga bakaraba ingene hameze bagatanga raporo hama ibarabara rigasubira rigakogwa canke bakaraba intumbero yindi batanga. Hari ikindi kibazo mwabajije kuri iryo barabara nyene hariho igice ariko kirubakwa mu gice ca ikibwa c'indege gushika kuri Shanike ubu bikorwa vyahagaze mbega byavuye kuki sinovuga ko ibikorwa bya kijya gice vyahagaze kubera igihe ibarabara batangura kuryubaka twaciye twimvira yuko kuva ku kibuga c'indege gushika hajya kuri Shanike hoba amabarabara agenda abangabanganwa mu kurondera rero uburyo mu gice ca mbere twari twimviriye yuko twohakora nkuko bamaze gutangura gukora ibikorwa rero turatangura kurondera uburyo kugira ngo dukore ico gice bakoze amabarabara abiri agenda abangabanganwa nomenyesha yuko ubwo buryo bwabonetse n'ishirahamwe ryakoze ico gice ca mbere Sojeya Satom izocibandanya ibikorwa ubu turiko turitunganya kugira ngo ku buryo bwabonetse ishirahamwe rikaba rihari kugira ngo ibikorwa bisubire bitangure kuri kajya gace. Hariho ikiraro bambajije gihuza Uburundi tubanze duheze bijanye n'amabarabara hari amabarabara akogwa ariko haheze umwanya muto tukabona yabaye nabi mbega iyo bibonetse ko uwakiri iryo barabara yakiri ibikorwa bidakoze neza mu bushikiranganje amategeko avuga mu bushikiranganje iyo bishitse bakabona ko ibarabara ryononekaye hadaciye imisi myinshi baca bagira amatohoza bakaraba ingorane aho yoba yarabereye hari naho usanga ari kubera isi yaho hantu uko imeze ahantu tanga akarorero nk'ahantu usanga ari mu misozi cyane ugasanga aho hantu hari amazi menshi hari igihe rero imvura iguye cyane ugasanga ntibiyumvire ko iyo mvura izogwa cyane iryo barabara amazi agaca ryonona ko umwasi wa mbere w'ibarabara n'amazi iyo rero ayo mazi agiye mu iryo barabara aca yononekara rica ryononekara iyo bishitse rero bagasanga n'uyu cankuriya baraheza bagakurikiza amategeko ari mu gihugu cyacu Burundi. Kuvyerekeye ikiraro gihuza Uburundi n'igihugu ca Kongo umwene gihugu yabajije ico kiraro tugisangiye n'igihugu ca Kongo mwavyumvise turiko turarondera uburyo dufatikanije nabo tugisangiye kugira ngo iryo barabara ico kiraro cubakwe.
hari ikindi kibazo bambajije cerekeye amatongo ya Kizingwe Bihara. Umumenyeshamakuru yabajije ati ibikorwa byararangiye ariko abarose amatongo muri ico gice ntibarashikirizwa. Nivyo ibikorwa muri hajya inkenga busoro Kizingwe Bihara bigeze ku ntambwe ibereye, ariko nomenyesha yuko hariho abenegihugu basanze bafise amazu mu mabarabara yari yaciwe. Abo benegihugu hariho abarose imizibukiro ariko baranka kukuraho izo nzu zabo, hariho n'abagaye imizibukiro. Muri kino gihe rero turiko turayaga nabo bafise ayo mazu nabo banse iyo mizibukiro kugira ngo umuti urama uboneke, abarose amatongo muri ico kibanza bayashikirizwe. Murakoze. Abajijwe kandi ikibazo umwene gihugu hano mu ntara c'ibitoke bijanye n'ihinguriro Buseko mu bijanye n'itangwa ry'ibibanza ko bijanye n'ubushikanganje muvugira mu bivuga kwiki. Murakoze. Ikibazo cabajijwe n'uwo mwene gihugu ubushikiranganje burakizi, aho hari ishirahamwe Buseko riri muri kijya kibanza, hariho n'amashure n'abene gihugu bahaba. Ico kibazo rero turiko turagikorana n'imvukira zo ngaha mu ntara ya Cibitoke n'intwaro kugira ngo turabire hamwe umuti urama, atamwana n'ikinono hamwe atawuzogenda ridoga kubera azoba yaserukiwe na bose.